mana nziza warabonye isanganya ryabaye muri wa murimo wo gutunganya isi ariko data wera byose biva kuri wowe. Aha ni hari mu rusengero, hari mu bikorwa rusangi byo kuri wa gatandatu heze, aho uramutswe inama nshinga amateka y'u Burundi yararamutse aja kugarukira ku badandaza baburiye ivyabo mu muriro wari gisisoko nkuru ya Ngozi. Umuriro Geraze Ndabirabe yavuze ko ari nk'akanywafi Imana yakubise abo badandaza kubera ko bagavye ntibarangurisha akajyayo hamwe n'iy'abarongozi. Imana ntakikorera ubusa, kumbure turibagiye uko hari kiguzi duteza gutanga. Iyi Imana ukugiriye neza, ikiguzi cya mbere ni ugushima, ikiguzi cya kabiri ni ukugirira neza abo bose bakugiriye nabi, ikiguzi cya gatatu ni ugutanga imbabazi n'ikigongwe. Hari igihe rero twebwe iyo tubona ibintu bigenda neza ibyo byose tubyibagira. Aha rero ibyo nibitubera isomo. Iyo natwe agize icyo twibagira, Imana iratwibutsa atehe ibintu byose Imana idukorera si bibi, kenshi na kenshi ibiri kuraduhumura amaso. Ati iki kintu mwaracibagiwe. Ayo majambo acivutu subwa mbere akoreshejwe n'abategetsi mu gihe cy'imiriro itongora amasoko. Wa mbere yatanguye kuyakoresha nuwahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana hari kuwa 27/2013 igihe isoko nkuru ya Bujumbura icika umunyota abadandaza barorera. Ico gihe uyo mutegetsi yavuze ati nduguriye twamugina. Ubu n'ubugombe bw'Imana yashatse guturira iyi soko kugira ngo ituronse ya kijambere ndugaye twamugina. Tugaruke mu isoko ya Ngozi, aho iryo sinzi ry'abantu ryari ririndiriye kugarukirwa n'iyo ndongozi ryaguye mu gahundwe yumvise ko ahubwo n'imiduga ya kizimyamwoto ari abo badandaza basigaye bifumbereje bararikiwe kuyigura ku neza yabo ni ibidandazwa vyabo. Bagenzi mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Aha tuba twaragiye hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe mwishyiramwe akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza ico kintu mwaracibagiye bavuka ntara. Iryo ni kosa twakoze. Iki ni kiguzi. Aha umuntu aribaza ingene uyu yategerezwa guserukira abanyagihugu yubahuka kubakora kwitama mu kubasaba kugura iyo miduga, kandi benshi muri bo bari mu maganya menshi. Ubona ko batabona aho bazokura iyindi mitahe, hambavu yuko hari n'abatari bwaheze kwishura amadeni bafashe mu mabanki kugira ngo batanguze urudandazwa rwabo. Aha mwomenya ko ubwo buryo Ndabiraba ariko asaba abadandaza bwategekanijwe mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushiri wa 2027 nkuko biherutse gushikirizwa na Leonidas Ndaruzaniye aramutswe ubushikiranganje bw'intwaro iyo hagati mu gihugu. Ibyo bikoresho rero barakoresha ibyo bafise, nitwovuga ngo birakwiye neza, ariko twobizeza yuko no mu nteguro y'uburyo leta izokoresha muri uyu mwaka w'2026 ushiri 2027 harimwo uburyo bwategekanijwe kugira ngo hongerezwe ibikoresho bikoreshwa muri ico gisata cyo gukingira abene gihugu mu gihe bashikiwe n'ivyo biza n'isibe. Mumva ko n'ivyo rero byo kuzimya iyo miriro navyo nyene birimwo mu vyategekanijwe kugira ngo twongereze ivyo dusanzwe dufise.